asha tuzomobiliza igipolisi kije mu gifata umwene gihugu agutse, gifata uwo muntu yagurishije, kugira tubanze duhashe abo bantu bariko bariba ibarabara, bariko bariba amatara, bariko bariba ivuriro, bariko bariba iki biciye mu makori. Nanizo gayemo mu mbarije kuza gukora kanivo imbere y'umuntu, ahantu umuntu akorera, ahantu umuntu aba, je bijya bintu mbona umengo sivyo. Mugabo nta kundi kuko kwari kubarera, kwari kubagerageza, kwari kubigisha, kandi n'ubu turabandanya tubigisha. Mugabo uno munsi ura magufure menshi, cyane cyane abo mu gisagara ca Bujumbura ura magufure menshi. Natahe ndongozi mudufashe mu bushikiranganje bw'ubutunzi ku kintu kijanye n'amafacture. Turibwa cane muri ibi by'amafacture atari electronique, utu tumashini. Burya aho batwibira ni he? Usanzwe tuya tumashine dufasha cyane cyane kuri tagisi nyongera agaciro imwe twita TV. Ikongera kandi gafasha kuri cyo bita impôt sur le revenu. Uko nivyo beza bikakwereka, kandi iyi TVA, iyi tagisi nyongera agaciro itwagwa na twebwe tugiye kugura ibintu. Hagera abadandaza kweri barambabarira, baratukorera amakosa cyane. Baradukorera amakosa kuko batwiba byinshi. Iyumvire umuntu ugiye kumugurira ibintu by'ibihumbi 100, oya dufate miliyoni 10. Muri zo miliyoni 10 we ashashirako yabiranguye miliyoni 10, acashirako nk'ibihumbi dufate amajana 2 cy'inyungu, ikaba miliyoni 10 n'ibihumbi amajana 2. Agacashira kati TVA 18%. Ku miliyoni 10 18% nanga miliyoni wisi. Wewe katavuga ati iki kintu ndakigurisha imiliyoni 12. Muri zo miliyoni 12 harimo inyungu yiwe y'amajana 2, hakabamwo na TVA wewe warishe y'umiliyoni n'amajana 8. Ataguhaye rero facture ucumenya yuko uwo miliyoni n'amajana 8 sinova ngo umusororeye agukwibye, uko OBR nizomenya iyo facture itagiye muri OBR ngo babone ati yaragurishije ibi n'ibi, yaratogeje umiliyoni n'amajana 8 kwa naka, iyo miliyoni n'amajana 8 aca kubita ahakuwenyu, akaca kwiba. Akwije gute? Muda miliyoni n'amajana 8 nibuza kubaka iri barabara, nibuza kuzana ya matara, nibuza kubaka ibitaro, nibuza kubaka amashure, niugura intebe, niugura imiti. Nino wowe wa mwene gihugu wemera yuko akwiba ubona bigenze gute? Imisi yose atagora ifagitire menya ko wibwe, kandi wibwe rya shure, wibwe rya barabara, wibwe ya matara, wibwe ya miti, wibwe za ntebe umwana yigako, wibwe ya minervare, wibwe wa mwana yiga ataha muri internet tugaburira, tumugaburira muri ayo mahera nyene. Urumva wowe nyene uri kuri sogota wowe wanze gusaba facture. Rero twarabisiguye mugabo abene gihugu bamwe tubona batabitahura, ariko ashobora kuca guhenda. Urumva ngo cyari ngo ku miliyoni 12 ngo reka ngumwe ngo miliyoni 11 n'amajana 5. Ukora kuhebeye ibihumbi amajana 5. Mugabo wowe nawe watwaye umiliyoni 3. Ko yagiye umba aguhebeye
500 yari wewe warishe, urumva wari kuriha 1,800,000 cyagora 500, urumva wowe uratwaye 500 nawe aciye asigarana 1,300,000. Wamurafatikanije kwiba barabara, kwiba amashure, kwiba imiti, kwiba iki, kwiba none ko mugomba ngo leta ngo duha amaserivisi nawe urimwo mu gufatikanya kugira leta ikore neza. Nini mumva ko ari ikibazo? Twaciye dufata ingingo duti umuntu byari bisanzwe bihari yuko umuntu adafise fagitire bagufasha ata fagitire watanze. Ukuvuga ivyo bintu watanze niba ari ivyo 1,12,000 nk'ubu nako gatanga karorero, tuca tuguca amande y'1,24,000 kugwiza kabiri. Wewe watanze ata fagitire, nawe nawe tugufashe mu nzira udafise fagitire, tuca dufata ivyo bintu by'iwawe ukaza kubigombora utanze 20% yavyo, kugira turabe basi yuko abene igihugu bogira ko gatima ko gusaba fagitire. Udakoreshejeho haka kamashine nyabwonko, itegeko n'ingingo ya 58 ugafise kakamara iminsi 3 kadakora na mande y'3 miliyoni 3 iminsi 3 kadakora utagiye ubisiguza ababijejwe. Dusanze hari amafagitire tacishije mu kamashine tugwiza na kabiri kizo fagitire. Ubu turindiriye yuko amashine bukwira gusa no bukwira hose, tuzosentera igisagara cose, dusentera amasoko yose ya ruguru. Basho umunsi tuzokwigiza amahera menshi, acha tuzoyinda kwe tuzokwigiza amahera menshi uwo munsi, acha tuzomobiliza igipolisi cose kije mu kimare nk'ingo ryo gikora bose bazobikora ku ngufu. Acha tuzomobiliza igipolisi kije mu gifata umwene bw'ubwagutse, gifata uwo muntu yagurishije, kugira tubanze duhashe abo bantu bariko baribarabara, bariko bariba amatara, bariko bariba ivuriro, bariko bariba iki biciye mu makori. Ikintu kijanye n'isukura aho tubaye, hari itegeko nshikiranganji ryo kuwa 5 kwezi k'8 ndetse tugomba turihindure. Turibaza ko muri iyi ndwi risubira rigasohoka, kubera twasanze riri mu Gifaransa, ngabo twagomba kurishira mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Kirundi. Ingingo muri iryo tegeko nshikiranganji ni itegeko rijanye n'amanda ajanye n'abatagira isuku n'isukura aho babaye, canke ku mabarabara, canke mu nkondo ndabivuga uko biri. Ingingo ya 2, ahanishwa kwawe kw'amafaranga $5,000 by'amarundi uwo wese arenze kubitegerezwa n'ingingo ya 218 y'ibwirizwa nimero 1/11 byo kuwa 30 Rusama 2018 cyerekeye amategeko agenga isuku n'isukura. Iryo hagaru nyene riratangishwa abantu barekuriye amazi bakoresheje cyane yo mu gikoni, mu miserege no mu bibanza bigenewe bose. Abastanteri bacyumve neza n'abashaka gusoma iri tegeko cyo mugenda muri twara cyo muri sama. Ahanishwa hadabu $50,000 uwo wese yimbiye amazirantoke ahadategekanijwe, ashize imicafu, ibisigarira by'ivyuma n'ivyabomowe, arekuriye amazi yo mu mazu yo mu kazu ka sugumwe, ibi vy'amavuta yo mu mamoteri, ataye ibikoko vyapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migembe canke mw'ibarabara rigenewe bose, mu matongo y'abantu canke ayatara y'abantu, mu bisagara no ku nkengera y'inzuzi, mu bidengeri, mu nzuzi, mu biyaga no mu bitanga. Mande $50,000. Ahanishwa ihadabu ry'amafaranga $100,000 by'amarundi uwo wese akoresha ibibanza bihuriramwo
abantu benshi nk'ubunywero, uburiro, ubutambiro, ibibanza byo gusengeramwo, amasoko, amavuriro adafise utuzu twa sugumwe tubereye. Aba mw'itongo, ahantu ho turaduze gatoyi ruguru, uwo wese afise, ndetse no ngaha mu gisagara, uwo wese afise canke aba mw'itongo riri kw'ibarabara rigenewe bose, umva amabarabara nyene ya twese, bose ategerezwa kugira isuku no kubungabunga inkombe zavyo. Atabigizwe ahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 50,000 mu bisagara n'ibihumbi 2 ahatari mu bisagara. Ni ukuvuga muri twa dupiste tumwe umuntu acaho atashe, urya muntu harima ashika kw'ibarabara ukaca usanga yarimye kw'ibarabara, muhora mubibona, yarimye kw'ibarabara neza, harateye hasa neza, hari imirima itotahaye n'ibigori canke n'ibiharage vyiza. Ibarabara naryo urabona henshi turaricamwo, aho duca usanga hanoze, mugabo akote harasigara utwatsi, usanga ari nk'imetero, inusu y'imetero, usanga zimeze nk'ubwanwa batamu, niko usanga bimeze. Uyo rero azoba hashika kw'ibarabara ntabe yaciye abananya agaharura amande y'ibihumbi 2. None umuntu yorima ni vya bindi nyene, none umuntu yorima nk'iyi sare yose akaca ashika kw'ibarabara ry'imetero 4, kenshi usanga ari 4 ziba nyinshi 5, ugaca usanga hariho inusu y'imetero iriko ivyatsi bikamunanira nazo guharura. None uyo muntu tumusavye amananiza, uyo muntu tumusavye amananiza arayemwe. Mugabo sinzi ko mwumva bose nibabikora uko igihugu kizoca kimera. Igihugu kizoca, novuga bikoze nko mu kwezi uzoca ubona yuko igihugu cahindutse aho uciye hose, kandi nta naniza ririmo, ni umurimo gusaba bose. Aha rero batwara, kora ico mujejo, kora akazi itegeko twabashiriyeho kugira ribafashe mu mahinguriro, aho Bujumbura birabaranga, mu bigo bikorerwamo imyuga canke inyubakwa z'ubudandaji no mu micungararo yavyo hategereza kugirirwa isuku. Birabujijwe gushira ubucafu n'amazi yakoreshejwe arimo ibisigarira vy'imyanda mu gahinga, na cane cane mu nzuzi, mu biyaga, mu bidengeri no mu bitanga, atari uko utangishwa ihadabu y'ibihumbi 500. Aho ni ku mahinguriro. Arongera agahanisha ihadabu y'ibihumbi 100 uwo wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramwo abantu benshi canke atumuriye ku bandi umunsi w'itabi. Kumva itabi nagenda yinywere ahantu ategeza kubinywera, ntana kuza akaca ritumurira mu bantu 100,000. Urabona gumye niyumvira nti mbega basha izi ngingo zose bamusane inamwe banya ko habura amatara muze murabe ukuntu muzishira mu ngiro. Mbe nk'umuntu ataharuye kw'ibarabara ukaca umuca amande akanka kuyatanga, aha biranditse yuko arengeje iminsi 5 atarayatanga aza kuyatanga hariko inyungu ya 2%. Erega abo tuzoba tugura amagufure cyane cyane bajya baruguru, ucuca kugara aza kwinjira muhira banje kuza kuhaharura none ega ni astuce yo kumukontrera ati nawe nutaha bazuge ntiwaharura hahetse, none wananiwe na endomimetre warimye hose bashaba aba nukugura amenye gufure nyinshi. Ivyo vyose ntazokwemera kurara hanze, azoca kubira n'abana n'umugore ati ngo tugende kuharura batugururire. Muzobiraba izo astuce muzokoresha nk'aba bo badandaza hari umwanda, burya hari igihe duhora turara. Mwana ko dukunda gukora ibikorwa rusange kandi ni vyiza, musange twateza gukora ibikorwa rusange ahantu public hatagira umuntu ahajejwe, twateza gukora ibikorwa rusange imbere ya kanivo y'umuntu. Nanizo gayemo mumva arivyo kuza gukora kanivo imbere y'umuntu ahantu umuntu akorera
ahantu umuntu aba jewe bijya bintu mbona umengo sivyo, mugabo nta kundi kuko kwari kubarera, kwari kubagerageza, kwari kubigisha, kandi n'ubu turabandanya tubigisha. Mugabo uno munsi ura amagufure menshi, cyane cyane abo mu gisagara ca Bujumbura ura amagufure menshi, ntatahe ugara atabanje gukora akanivo yiwe n'amahera yashize, muzoraba ukuntu muzobikora. Rero burya sinzi ko mushobora kwiyumvira iyo turi novuga mu gutegura ibikorwa canke mu gupanga ibintu, ubanza kwiyumvira umusaruro. Ese nk'iyi nama nkoresheje ibi byose bigakurikizwa, ese mu mezi 3 mu mezi 4 Uburundi bwoba bwahindutse, kandi nta mananiza arimo, nta n'uwo gusavye ibikorwa vyinshi, gusa ni ibikorwa umwe wese ategereza gushiramwo umuganda.